uko bisanzwe biri cyangwa uko bisanzwe kuri niyo kamera za Niyo Star TV nidukorera mu artiste gusa nitunakorera mu bantu bakomakomeye cyane muba mwibaza dukorana na bose kano kanya ndi kumwe n'umuniga muramubona ahantu yicariye aratuje muga atwenga datwenze mani twenga turabe twenga nyagutwenga pale nivyo kugiye nubona rero bimeze neza umeze neza brother yego kabisa urakomeye witwa gute je nitwa Miburo Gordier inde Miburo Gordier Miburo Gordier yego Miburo wande Miburo kwa nani okwande papa we ntawuzi papa wanje ariko gatoya zamani yarapfuye ntaco yitwa gute yitwa Birahenuka Ingozi Birahenuka wande Birahenuka wa Leonidas Leonidas Birahenuka wa Leonidas Leonidas wande ugarukira aho nyene aho naho bihetse utumeze neza rero yego kabisa yitwa Miburo Gordier usanze uko ariko muzanga misi yose ga Miburo bwa misoze bwe wanje nkakazi nkora kenyezina ni nani akazi k'igifundi igifundi nyabaki cyo kubaka amazu canke igifundi cyo kubaka amazu ni kuvuga inzu ndashobora gukora plan nkakora umushinge yego nkarondera nk'abandi bafundi dufashanya okinzu kaduga ibindi byose ivyo gusa nkora ndasiga n'amarangi ndatera pra nagusanze ahantu mbona nyene wimereye neza uri kuri kubitira gacupa kameze neza wana ko ndagakubita kabisa soma turabe soma mutama mutsa watse kukamara ajya unyoye icupa unywa zingahe iyo ugize ugomba kubite umimine kabisa je nyoye icupa ndashobora kunywa icupa 4 canke 5 ucumera gute wanyoye nka 5 urumva nca numva gose nca numva murare ucumva murare kenshi inkuru ukunda gutera iyo wanyoye icupa nka 5 niziye nk'inkuru nkunda gutera iyo wanyoye nyine uri kumwe n'abajama ikintu baca batangura kumva ko nigiki tuyaga nk'ibintu by'igifundi kubera murare nyinshi ibyo tuzokora ejo nibindi hama umwe afisa agacupa tukavuga ati akirasoma ejo duhurire ku kivi usanzwe uba hehe none hajya mamuko yawe mamuko yanje ni Ingozi amaja hehe komini igashikanwa wahise hani Bujumbura gute nese ngahi Bujumbura muri 94 mbaraga Faransa urakazi nakonze cyane nakonze tuvange indimi rero nakonze kabisa abakonye urakazi nikarenga ngaha ga Faransa nikarengaho kabisa nta kandi wongerako wahevye amashuri wiga mu kangahe si amashuri nahevye sinzi amashuri y'amashuri y'abakuze gusoma no kwandika urabizi amanigayaga mukama icyo gihe amazi kandi uribeshejeho ufise umugore n'abana ufise umugore n'umwana ufise umwana umwe yego ufise imyaka ingahe nje ufise imyaka simiki komengo waratevye wewe naratevye warongoye ufise imyaka ingahe narongoye ni Bujumbura nona mutamare nange ni Bujumbura wavuye Ingozi ushitse handi Bujumbura urakora akazi k'igifundi utugira ati ntegereza kugira gute kubaka hano nyene neza cyane ko sinashimye kugira ngo nze ndaronka amafaranga ndayajya gusa navuga ati reka ndondere umufasha byose wabigiriye ko biraheze baranya bigenda neza bigenda neza kabisa wawe urakubeshejeho neza cyane n'ubundiho aho tubwire ukubeshejeho gute urambeshejeho nk'ubu ndambika umugore umwana araja kwishura akambara n'ubu umugore abahiye muhira ni ngahe nyene twagusanze ubere ahantu quelque part umugore ari hehe umugore si hari yatemberagiye kuramuza undi mugenzi we nakunda kurenga oya ariko umugore uri bikora sa wewe yatakubonye neza iyo wagiye hora muvanga oya ntabyo urukora iryo banga naryo bahereza rahira nabone ubundi muri kavuga ati kajya gatomate karenganye nigashasha gusumba kamwe nashira oya ibyo se ndavyumvira kubera mbasanzwe bifise umuryango ndashaka kuvuga uti ibyo nje maze kubijamwo ndashaka kuvuga ati nta kintu kwimarira ndasanga ntasumiye n'umwana ndasanga n'umugore ndaba nabi shwama turashwana tutukana ngaho uratanguye umwuga wo kubaka kazi kawe n'umwuga wo kubaka neza cyane wawutanguye ryari muri 94 niko wavuze nawutanguye muri 94 niho wamanuka ngahi Bujumbura niho namanuka wamanutse uzi gifundi canke wacigiye hani Bujumbura nacigiye ngahi Bujumbura ngaho tubari rero urugendo rwawe rw'akazi ko wabitanguye watanguye uri mu Edemaso washikiye mu Kimaso byari bimeze gute natanguye no muyede ico gihe nari umuyede
wajura hereza ndahereza mpeza mbwa abandi bafundi bakanshima ati wewe ndabona ko ducaguriwe giza ndabona ko gucanga isima ejo nejo ndabona ko mufundi hama ndabona ndaharura ati ubuzima ndabona kuguma nkora ikiyede reka nani niki gifundi akinyigisha kabisa ndakimenya urakimenya hamaze kukimenya ubuzima bwahindutse gute uvuye mu kiyede ukimukira mu ntuze mu gifundi naciye ubuzima guhinduka naciyemo ndahora akamaro nziza gupanga ndipangira rero uripangira kare wari uhawe indaro kare nari mpawe indaro ukina umuyede amafaranga winjiza ku kwezi canke wabika ku kwezi yarangaye sinigera mbika ifaranga byari icupa ntivyakunda byari n'ingumi ncambona rero yuko warakunda ingumi miburu wavuze witwa miburu warakunda ingumi icyo gihe kabisa 2007 kweli kabisa kweli kabisa wabigenza gute none umaze gusoma gacupa urumva nta kundi wacha nyene unyavya hama bigaherana gusa ucugira imana ntiwavyarira mu gahinga oya sinigeze mvyara mu gahinga akuna vyarangira uko nyene vyarangira uko ebana nta bundi buzima avuga ati bana mugabo ndaharura ubuzima nibwo sibwo n'abagenzi bakampanura ati bivemwo ndabivamo rero hanyuma kubivamwo vyarakoroheye wari umenyereye ngira kuryamika nka 5 umuntu ngaho tubarira oya 5 umuntu vyarashika kubera amafaranga naronka waronka amafaranga menshi wa mbere umwe wa kabiri uwundi gutyo hanyuma cyambona yuko rero kandi barakwambura none niko byari bimeze yashobora kugenda uko nyine mumuhaye 5 bingahe yateze kugenda gutwaye 10 niki kintu wibuka utazopfa wibagiye muri ivyo bihe wari urimwe vyo kuryamana n'abigeme benshi ukiri umufundi na cyane ukiri umusore ukiri karisama icyo gihe nkino umusore ikintu utazopfa wibagiye ikintu utazopfa nibagiye nuko jewe ko naja mu bakobwa bakandira amahera nicyo gituma navuga ati rero ariko yari impanguhe ingeso hama nawe ukabaha inoti nkabaha amahera ingeso mbere gushika kuva uno munsi ndayisezereye sinzosubira ngaho kuva isezereye ubuzima bwaciye bugenda gute ubuzima bwaciye bugenda neza hama ndabaho kabisa ndaronka ubuzima bukwiye hangera kuvyibuha ntari mbyibushe nawe umeze neza urakeye kabisa utama miburo uyihereza akayeri hama ibintu bigakomera ibintu bikagenda neza urubatse ugwawe urahevye izo ngeso zose ko bukeye uko bwije hanyuma ukavuga ati reka ninjire ngaho tubwire mubanye gute n'umufasha kuva umuzanye wiyumvise gute bimeze gute mubanye gute ibibazo nk'ivyo icyo gihe byemaze kuzana umugore higo birashika barazi ntazi bana zitakubitana amahembe birashika tukagwana kubera icupa ariko umugabo rero baramukubitana amacha umaze kunyurana niko biba bimeze umaze kunyurana niko bimeze madame nawe akunda haraho umurenganya ukamubeshira madame nawe aranywa gacupa oya nahakanwa ariko si cyane mugabo wiwe kanyoye kenshi ntumwihanganira oya nkubu ni ryari mugwana n'umugore nkubu je ntidushaka kugwana n'umugore oya ibyo narabihevye ariko kare warabikora kari twaragwana kweli ahubwo ni waramukubita ni mwagwana naramukubita nyine ahubwo muri babagabo bakubita abagore mu rugo twaragwana nyine kabisa nibo mu nyuma turavuga teka tubivemwo mu nyuma murabiheba yego bakora ibintu byiza cyane kabisa urugo ruratekanye rumeze neza akino gihe akazi k'ikimaso karakubeshejeho neza cyane ugerageje kuravuza ati kiragiye nta kanoti wabika mbwa kino gihe ibije hose uraziganya ndabika aho tubwire wagerageje uvuze ati mu kwezi nakoze neza akanoti winjiza akaba kangana gute mu kimaso nko mu kwezi ndashobora dufate nk'ubu tushakora 10000 12000 gushakara igasheba nka 15000 bivanye n'ingene iyo nzu ibingana nk'ubu ndashobora kuvuga ati reka rero utu dufaranga ndose reka ndadushira ahantu tuza turamfasha ejo ninagwara cyangwa umugore akagwara cyangwa umwana akagwara nzo kwikore hake bikagenda neza akanyama karaboneka karaboneka turaboneka turimwe amavuta ibintu byose bimeze neza iyo bijya hose uri umurundi kandi urakunda aba artiste bo Burundi niyo muririmbyi w'umurundi uzi yabija hose kandi yabaye abamaso n'abayede maso bakunda gutamba bari kuri shanti arakunda utuziki bari kuri shanti kugira ngo kivi gikuke nta muririmbyi n'umuzi w'umurundi aje nkabo no kubwira mbarira umwe wenyine basi umwe nk'ubu nzi ba Kidumu nzi banani ariko araza oya hariho nabandi nibagira Kidumu raza karirimbo kiwe sa Kidumu na karimbo kiwe na kamuzi Kidumu oya simura ndabyumviza cyane kubera umuntu aba yagize mukunda regi
abamaso bakunda amarege gusa bakunda amarege nuko bisanzwe bimeze nari kumwe na Miburo n'akayi kajambo ubwira abagenzi bawe b'amaso canke abahoze mu izo ngeso wahoze nk'umugabo wazihevye kugira ngo nabo bahinzira bamenye uko bategereza kwitunganiriza ivyabo ikintu noha nonzenyi abamaso bagenzi biwanje nuko gusa akazi mu mwuga wacu tuba turimwo bashobora kugira ngo barose udufaranga bakaziganya bagashira hana bagashira bakavyihanganira n'ukora ikimaso ari umusore ivyo izo ngeso mbeka ifaranga kalishira ahantu kuko ejo nejo bundi bizomufasha tukareka ingeso mbi birashobora kudufasha cyane akagenda neza cyane hatugira kangahe mu muryango miwe ugira kangahe mu muryango jengira gatandatu iyo bija hose n'ubavuze ngo wize yagamukama gatandatu mu gifaransa urakizi aya umwana wa gatandatu mu gifaransa no uvuga iki bavuga gute umwana wa gatandatu umwana wa gatandatu mu gifaransa aya mu gifaransa kiraje uko akundi avyumvira ugatora kidomo avuze ko urazi gusoma urazi no kwandika umwana wa gatandatu mu gifaransa akonye ne gashishe ko twumva oya sinakubwira na kimwe kabisa akantu ukunda kuvuga kenshi mu gifaransa ngaragake mu gifaransa oya yavuze ngo ndo mu maso hajya n'igifaransa turashobora kwiga ikimaso mugabo ugasanga umwe akavuga ati ariko nimukunda kuvuga ngo ndo umwubatsi kubera ko mutavuga ngo ndo umwubatsi kandi uri mu maso n'igifaransa indimi ziri kwishi n'ubu agafaransa ukazi none indimi ziri kwishi Miburo subira usome gatawe maduhera heze subira usome kwega turabe Miburo yahoze akunda agacupa akaca kubita n'umugore iyo yanyoye agacupa mara kino gihe yarahevye Miburo mugabo none none Miburo nakarimbo nakamuzi kuririmba kaba kimana kaba kigifa kaba ririmvyi nawe ngwacha aho numbeshe akaririmbo nakamuzi gatoya basi tunjirizaho abariko baradukurikirana kugira ngo banezereze canke iyo wanyoye agacupa mu iyo misi yahera waririmba akaririmbo kagute iyo wakubise waruhaze ari gihe wivuga amazina cisha ko Miburo oya je kime gusa kera nywa inzoga naborewe je nagenda kimya sinashobora kimya simurasa n'iryame uraja gusenga turagenda niyo bariko bararimba mu rushengero ntakarimbo nakamuzi gatoya nyine kugira ngo uryohere abantu bariko baradukurikira ega kanini keshi mu rusengero aho gatoya Miburo akaririmbo umuntu arakagendana mu mutwe shira ko hanyuma twisezeranire oya nuko ngoba ziravuye ko mutwe bidapanze yakubanira none Miburo wavyakije huko udashobora no kuririmba nakantu na gato nje nkumaze kunwa kunyurana nk'ubona ko namaze kukoboreka ashira ko gatimi segonde 30 kakandi kamwe uririmbira umugore kamwe uririmbira umugore iyo akunezereje nta mugore ndaririmbira indirimbo oya wari ukamuririmbira yakunezereje reka ngaho twagiye kabisa nkuko ushobora kubimenya kubera namaze kuborekwa none Miburo uborejwe naho gapande k'icupa irabyo naciye ahandi waje wavyakije byari bimeze uko nyene yes yari twari kumwe na Miburo asanzwe ari mu maso yabaye muri byinshi bitandukanye ariko kino gihe arafisa hageze akamo canke ubutumwa wohereza abarundi n'abarundi kazi kuko turi mu mwaka turacyari mu ntango mugabo ariko barakurikirana televiziyo ya Niosel TV ngo babwira akajambo kamwe akajambo novuga nuko yaba umuyede canke mu maso ashobora kugira ngo akorane umutima mwiza akiteza imbere mu vyiwiwe haje mu ngeso mbi ivyo birashobora kugufasha cyane ushaka gutuma nabandi bamwizera ko yagiye ku kazi ntakorakore ntagire gute inzu y'umuntu akayiduza neza agakora neza ntiyibe ntagire gute kuko birashobora kumufasha cyane cyane gutuma nabandi bamwizera nicyo gituma nanje ubanyizera cyane nicyo gituma bakwizera cyane kino gihe ukunda kubura umushefu w'amashanti oya sindagira ko umushefu w'amashanti ariko mugiri kuruba kuraduza itafari bigakomera ntawe usubiramwe ntibarakubomoza ntibarambomoza na cyane yitwa Miburo twariko turaganirana cyane ku bijanye n'akazi kiwe asanzwe akora ubona ko yakije n'akayashu karaza buke biba bimeze neza ariko uko biri kose ni Miburo kino gyakubwira ati mfise umugore mfise umwana ati kandi ndabikora neza byose bimeze neza ati nahoze mu nkumi nyinshi ati nko mu ndwi nka batanu narabaryamika ibintu bigakomera ati mugabo kino gihe meze neza kandi sinaziganya ati mwa kino gihe ndaziganya mfise umugore n'umwana ati kandi iyo naruhaze naramucapa amakofe n'imigere n'amangumi ibintu bigakomera ati mwa kino gihe twari icyaye turavugana byose twarabiheje nibaza ko abariko barakwekana kino kiganiro izine nyigisho na cyane kububatse ntimukareresha abagore banyu inkoni ntimukanywe ngo murenze kubyo bwuko muhungabanya imiryango ikindi geretse kuri ivyo ntimukaronka udufaranga muce mwumva ko mutegereza kutumarira mu nkumi kuko urumva ko ejo naho haba hakurindiriye hajya ngo inda uyibara ico wagize gutega Miburo
ico wayihaye ibari ico wayihaye uyibari ico inda uyibarira ico wayirarije uyibwira ico wayihaye nuko bisanzwe bimeze. Nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni aho bukera tubarondera abandi bantu bose batandukanye ico tubereyeho ngaha nukubaha makuru y'abarundi bose mu mice yose bazaba barimwo kugira ngo mukomeze kumenya aya yagwa ijya nino bagenzi ndabakunda cyane ariko nimwibagira kugira subscribe canke like and share bibaye ngombwa muce mucira no muri commentaire munsi mutubwire ico mwifuza canke uwo mwifuza tubazanira aho bukera. Ciao ciao.